ikaze kuri mwese muriko murakurikira ibiganiro vya televiziyo Isanganiro. Turabahaye ikaze mu kiganiro c'abakenyezi c'uyu munsi, aho tugira tuyage ku bijanye n'ingene abakenyezi ari bake bahurumbira igisata c'ubuhinga. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1982 hatanguzwa ico gisata muri kaminuza y'u Burundi, ibitigiri vy'abigeme bahurumbira ivyo vyigwa vyamye biri hasi ugereranije n'abahungu. Nko mu mwaka w'ibihumbi 2017 ushira w'ibihumbi 2018 mu mwaka wa mbere w'ico gisata harangwamwo abigeme batarenga 14 ku bahungu 77. None nigiki gituma ico gisata kidahurumbirwa ku bwinshi n'abigeme canke abakenyezi? Mbega imico n'imigenzo vy'u Burundi vyoba ari intambamyi kugira abigeme bahurumbire ico gisata? Nigiki kiriko kirakogwa kugira ibintu bihinduke? Turi kumwe muri studio n'abatumire batandukanye. Ndi kumwe na Jeannette Kaneza asanzwe arongoye ishirahamwe ry'abakenyezi bize ibijanye n'ubuhinga. Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze Jeannette. Mwaramutse, murakoze cyane. Mwakoze kwitaba muno butumire. Mwakoze namwe kudutumira. Ego. Abandi turi kumwe ni Jeanne Clémence Irumva, asanzwe ari umunyeshure muri kaminuza y'u Burundi mu gisata c'ubuhinga. Jeanne Clémence ndakuramukije ndagwa n'ikaze. Ndabaramukije nanje. Ego. Undi turi kumwe ni Jean Arsène Ingabire, nawe nyene asanzwe ari umunyeshure nako muri kaminuza y'u Burundi mu gisata c'ubuhinga. Ndakuramukije Jean Arsène. Ego, nanje ndabaramukije. Ego. Nuko rero mwese turabahaye ikaze muri kino kiyago. Mbere tutarinze guteba, twashaka kumbure duhere kuri Jeannette mutubwire ibijanye n'ico gisata c'ubuhinga, nk'abantu bariko baradukurikira bariko barumva tuvuga ibijanye n'ubuhinga, ico gisata neza na neza higwamwo ibiki? Murakoze cyane. Ico gisata harimo ibintu byinshi. Benshi bama bumva ko umuntu ingénieur umuntu yize ibintu by'ubuhinga ari byo kubaka, ariko si byo kubaka gusa. Hariho nk'ivyo gupima isi, hariho nk'ivyo gutunganya ibisagara, hariho nk'ivyo bijanye no kurima, hariho n'ibijanye n'amamashini, umuyaga nkuba, uburimyi, ni byinshi bitandukanye. Tukavuga tuti n'abanyeshuri hariho benshi bataba bazi birimwo by'ukuri bakiri batonya. Rero novuga nti nakaryo keza kuko uza turavuga ico harimwe iki bigenda gute kugira ngo abantu benshi bagira amahirwe yo kubitahura, hanyuma na cane cane abana b'abakobwa baheze bavyohentemwo nk'uko mubivuze. Ahubwo nsanze ntangaye ico uyu mwaka numva umenga abakobwa bari benshi kuvyo twari dusanzwe tumenyereye. Muti vyoba vyagiye biragabanuka ahubwo? Oya, 14 ku bahungu 77 nibaza ko pourcentage quand même c'est un peu considérable. Bivanye n'ivyo twebwe twabonye twagiye turabona, nivyo kera aho bari bake cyane, ubu nivyo biraduga buke buke, ariko ni kuko n'abantu bagwiriye. Ntibishemeye mugabo twibaza yuko kw'Imana yadufashije tukabaho, tuzogerageza turebe ko byobandanya biduga gusumiriza. Ego. Turi kumwe kandi na Jean Arsène, turi kumwe na Clémence. Mwebwe muri muri ico gisata c'ubuhinga mu mwaka wa mbere. Mbega mwebwe ni giki cabatumye mwumva ko mwoja muri ico gisata? Mwaragisavye canke barakibashizemo gutyo mutabishaka? Clémence. Bon. Ico gisata twebwe ntibakidushizemo gutyo gusa parce que ubu bayita pôle d'excellence. Donc tubanza gukora ikibazo avant ko twinjira muri ico gisata. Rero ntibashobora kuba barakidushizemo ataco dushaka, ko twari volonté turagenda turakora ikibazo hanyuma turabona kuba hotenu. Muti ni pôle d'excellence mushatse kuvuga iki? Pôle d'excellence nibaze ko bisigura ni nk'ishure umwuga ni imyuga nuvuga iri beaucoup plus rare. Unye bagerageza no kuva kera kuba wiga nka génie civil, génie électrique, harimo kantu gatonya ka génie n'umuntu aba aciye ubwenge. Ubu rero
igituma babigira uko barashaka ko abahajayo abana babishaka kandi babishoboye Yego. kuko ukora ikibazo hama ugaheza ukajayo rero igituma bavuga ko ari pole d'excellence novuga ni nk'amametier ari rare bashaka yuko havamwo abana b'incabwenge baheza bari incabwenge cyane gose kandi bazi ico barondera ico Ego, bashaka ego. ego Jean Arsène wowe ugeranije mu ishure aho muri kaminuza y'u Burundi mwiga muri abahungu bangana gute ugeranije n'igitigiri c'abakobwa mu ishure? ego urakoze bogereranije kuraba abanyeshuri b'abahungu nibo benshi cyane ku gitigiri cy'abakobwa sinzi ngira nuko bataravyumvamo canke batarabona abantu benshi bababereye imboneza ariko mbona barabishoboye vraiment kuko nibaza ko mu buhinga nibaza ko ata gitsina gikora canke iki nibaza ko ari amaboko nayo dufise amwe dufise amaboko abiri abahungu bafise amaboko abiri abakobwa bafise amaboko abiri umutwe dufise umutwe umwe je nibaza yuko ibintu abahungu bashoboye n'abakobwa bishobora nico gituma mvuga nti ahubwo nibazi None abakobwa ntibashika n'igice cyo mu ishure uravye oya ntibashika none nta muhwe mubagirira mukimvura uti mbasha bazobishobora kumenga ni nkehwa ni bakeya nta mpuwe tubagirira kubera ko hari deja n'abidusumbya kubitahura ugasanga nibo bariko barabidusigurira ahubwo twe turanezerwa cyane kubabona tuvuga ati Haleluya. Ego. Jeannette kumbura akabazo ni nka kakandi nyene mwebwe haciye imyaka myinshi mwaraminuje muri kaminuza muri iki gisata c'ubuhinga mwebwe mukijayo nta bwoba mwagize uti mbega nzobishobora nk'umwigeme ibintu by'ubuhinga umenga ni ibintu bishobora kuba binagoye. Jewe kubwanje nibaza kuva nkiri muto nyane nifise ikintu nashaka kuba umuntu nyine yiga ibintu bihanitse rero kubona narabigiyemo nta bwoba nagize ahubwo nagiye mu byo nshaka nk'uko nyene babivuze ni bon twebwe malheureusement ntitwahitamwo baraduhitiramo hanyuma bampitiramo ico nifuza byarandyoheye cyane kubyiga ubwoba haragira igihe si ubwoba hariho igihe wumva yuko aho uri atari wewe kubera uba wigana n'abahungu gusa nka jewe nagiye guheza ishure ndi umukobwa umwe mu ishuri Nivyo. Urumva rero urumva umengo ico wahisemo umengo ni ico abahungu nyene urumva nta kibanzo ubufise nibo heza ukacironderera rero ugaheza ko ukaba umuntu afise bwa buntu mwabo bantu babona yuko uri nkehwa muri bo ari benshi. Ntage umva udebukiwe kubona uri umwigeme wenyene mu ishure bikumbure ngira ngo nabigisha bakakorohereza kugira baguhingoga kubera uri umwigeme. No, oya, ahubwo abigisha wamengo waraboneka cyane gose usibye ca ufise amanota mabi cyo udashoboye ubwo nyene baca babibona ntabwo banagira ahubwo c'est un peu gênant. Ego mugabo umaze kuvuga uti c'est la chance que j'ai eu ko nandi hano hantu ucweza nawe ukagerageza kutaba munsi yabo cyane ahubwo ukagerageza kugira icuba rushije kugira nababigisha ntiheze baguma baraba wowe wenyene ngo ube iciro ry'umugani. Ego Jeanne Clémence wewe niho gitangura ico gisata c'ubuhinga mbega mu muryango bavyakiriye gute abagenzi ntabaguteye ubwoba ngo ntavyo zoshobora nk'umwigeme? Murakoze mu muryango canke mu bagenzi hategezwe kubaho nyene ikintu bategezwa kudekuraja kubera ko je mu muryango si cyane kubera mfise mukuru wanje nawe yabikoze mugabo w'umuhungu kumva rero ko umukobwa nawe ashaka kubikora harabamwe akantu nyene ko kuvuga ko utagiye muri medicine kubera hari ibintu abavyeyi novuga bihaye byo kumva umenga umwana aciye ubwenge akwiye kuja muri medicine umenga muri medicine niho hari sinzi novuga ubuzima canke mugabo je nasanze mu gifunda ahubwo niho biri. Ego gute ntushoma nta gashomeri karimwo upfa kuba gusa uri souple kandi ushoboye kurondera nta gashomeri kariyo urironderera kandi uraronka naho muba benshi gute muguma mwaronse rero abagenzi baravuga ne mu gifundi nyene ucumenga igifundi ni bimwe by'abahungu ni
ubuntu bw'ubukorikori nyene vy'abahungu ariko ndavuga ati nzobishobora tu kuko nk'ubu twiga ibiharuro cane mathématiques na physique usanga ari byo bintu two turakora abakobwa kenshi turi sous-estima nkaho umenga ibintu vy'ibiharuro ntituri fort uco usanga benshi bahungira mu ma gestion et comptabilité ariko navyo turabishoboye ego mbega Jeannette mwebwe mwaratanguje iri shirahamwe ry'abigeme n'abakenyezi bizi ivy'ubuhinga mwotubwira igituma mwiyumviye gutanguza iryo shirahamwe ngo murakoze cyane ishirahamwe twaritanguje kugira ngo turonke cadre tuvugiramwo kuko twasanze kenshi cyane abanyeshuri bari kwatora ibyo baja kwiga muri université ntibamenya ibyo batora hari abafise chance abavyeyi bakababwira hari n'abandi batayifise rero twe dushaka donner l'information yuko l'ingénierie existe pas seulement pour les hommes mais également pour les femmes hanyuma tugaheza niyo sensibilisation tugira tukana encourager les femmes ingénieurs yuko bankaba entrepreneurs bakaba excellente no mu kazi wabo kugira ngo bareke kumukopta kuko ari umugore ngo bamugirire impuwe ariko bamuhe poste ihuye nuko nico ashoboye dushaka vraiment créer ce monde d'ingénieurs aha abagore batumva yuko bari inyuma ahubwo bagira imbere tugafashanya n'abagabo nico twifuza cyane gose novuga ni beaucoup plus iyo sensibilisation kuko turi bake cyane gose urumva biva muko kuntu usanga ushobora no kubura akazi kwera umukobwa abantu baduta sute capacité alors que nkuko umugenzi wacu yabivuze umutwe numwe nta mutwe w'abagabo gore cyangwa w'abagabo hari lemani zibiri nta usa atatu kugira ngo akore cyane gose donc ico tuvamo ku kazi harimo ibyo twize na personnalité y'abantu rero FIAD yifuza cyane vraiment kugira gukomeza cyane leadership mu bagore niyo excellence kugira ngo muri monde yaba ingénieur ntibadukumire kuko turi abagore ahubwo baturondere bavuge bati umugore arafise touche iri vraiment exceptionnelle umugore umuhaye akazi akaguha ku mwanya kandi aguha ikintu gisa neza cyane gose kuko ivyo tubifitiye ivyemezo yuko un travail fait par une femme c'est un travail ashobora gukorwa neza ego Jean Arsène hari kibazo kumbure nababajije ngira bashobora kuba batananyishuye neza mwebwe nko mwishure ririmwo abahungu benshi abakobwa ari bakeya nta gihe mwiyumva umenga abigisha barorohereza cyane abigeme mu kubatera ingoga gusumba uko babibakorera mwebwe ego murakoze cyane ivyo twe ntabyo twiyumvira kuko ntabyo turabona ego turashobora kubyibaza mugabo ntiturabibona vraiment kandi vraiment ivyo ntibikunze kwibonekeza twebwe mu ishuri tuba turimo ego nk'iyo umwigeme asivye nico kimwe nkuko wewe wosiba wowe usivye ngira ntibamenya no kutaje oya nk'ubu twe no mu ishuri ryacu turi na benshi n'umukobwa asivye usanga ari memeka ego nuko rero turashikarana kino kiyago Jeannette nashaka kumenya mbega nta ntambamyi zoba zihari zifatiye ku mico n'akaranga vy'u Burundi vyoba biba intambamyi ituma abigeme bataja cane muri ico gisata murakoze cyane icambere nico nyene yuko imico y'abarundi ilimita abakobwa ntimwemerera kuja ahariho hose hariho ivyimwemerera gukora n'ivyitamwemerera gukora mugabo rero iyo mico igihe yari iriho tuciye turaba n'igihe turimo no munsi n'ibihe bibiri bidasa umukobwa kuvuga ko yogira indero nziza umukobwa avugira hagufi umukobwa yoba umupfasoni iyo ni imico izokuba muri valable igihe cose nibaza ko atari mu Burundi gusa mugabo imico yovuga iti umugore ntiyubaka inzu iciva ibyo si ibyo kuko aho hambere niko babivuga yego niko babivuga kuko ico gihe nta pantaro ryari riharurira hari ubu turi muri condition zidutuma hariho ibyo dushobora gukora kera tutashobora gukora kuko ico gihe nta moyen zari zihari zo kubikora nta buryo bwari buhari hariho imico hariho nuko rero twakuze batubwira yuko umukobwa ari fragile afise intege nke umukobwa baramuproteja umukobwa ego n'umuntu nyine baguma barabira ngaho nyine nico
tugiye ku ishuri rero ni hahandi tureka abahungu si kenshi babareka mugabo ibintu bikomeye kenshi bikunda kuronka abahungu no mu kazi nuko bimeze natwe ico kiratuma twisuzestima ntidushike hamwe abahungu bashika kuko abahungu baraciye ubwenge kweke abahungu bari mu iyi myuga mu bibisata nuko birimo amafaranga twebwe ntabyo tubona ntibatwigishije kubaho turondera abakobwa mugabo kuri umuhungu azi ko ari waza n'ibintu ararondera aja naho hantu hari ama opportunité hariho rero n'ukuntu novuga ivyo bisata bitari adapté ku bakobwa gute mu dusiguriro kubasi nko mu ma uko navuze ko abahungu bakunda kurondera hari ushobora gusanga yatanguye ishuri afite ordinateur yiwe mugabo ugaca usanga umukobwa kubera atari indépendante financièrement ataburyo afise urumva bizomugora rero kwiga nka archicad kwiga ibintu aja gutira imashini kuko nta muntu azo gutiza imashini ushiramwo ama programme aremereye cyane gose hariho n'ukuntu par exemple nko mu ma université usanga nk'ukuntu babaho bajya mu mahome biri beaucoup plus vy'abahungu apana abakobwa mugasangira toilette biragoye ko bizokugora kuja muri toilette mijoro uzi yuko ntuzi umuntu muhurirayo ego umva n'utuntu twinshi n'abavyeyi nyene batubloka abavyeyi batemerera abana babo kuja baja kwiga ivyo bintu ahubwo bakarungika abana kwiga ibyo abavyeyi bashaka donc abavyeyi bakabandanya ba realiza amaheve yabo mu bana babo uti niyo ni intambamye ego Jean Arsène na Clémence watubwiye ati bamwe babona umenga mu gisata kumbure c'ubuvuzi canke c'ubuganga niho hari ubuzima nawe uti mu gifundi nyabona niho hari ubuzima wowe ubivuga ufatiye kuki bon murakoze jewe ndabivuga fatiye ku byo maze kubona c'est vrai simfite imyaka myinshi ariko ndamaze kugerageza kuraba hirya no hino hama hariho ikintu c'ubufundi gikenewe par exemple nk'ubu hariho ibintu technologique ibintu ubufundi hariho nk'ibi byo kubaka hariho izo babomora n'izindi bubaka hageze aho nabo bavuga ko amatongo yaze bizosaba ko havaho izi ziri hasi bagakora iziduga zitera zija hejuru donc ni biguma vyihonovera uko bukeye ko bwije kandi baguma bazana na même des amateknike usanga ari adapté par rapport niyo mpamvu mvuga nti ntibizokwigera bivaho ariko muri izo zindi ayandi ma filière harabaho ivyuko bon nimba en tout cas aho ama hôpitaux bubaka ibitaro bubaka si vyinshi ku buryo abosohoka bose bavuga ngo barafise garantie yuko bazoronka bisaba urumva ko abanza kubaho ikintu sinzi abitaba Imana canke ivyo bitaro bishasha bibanza kuza kugira ngo haboneke ubwo buzi ariko ndiko ndaraba ku ruhande rw'iwacu hariho ibintu vy'amamashini bisaba gukorwa électricité donc biragutse cyane yego Jeannette mwebwe murakurikiranira hagufi kino kibazo cabigeme bahurumbira igisata c'ubuhinga mbega aho bari bitigirimo bamufise murabirako kugira mubone aho mwavuye aho mugeze n'intambwe mugeze ku byo bavyifashe gute ego twaratanguye enquête nibyo ntirahera mugabo turafise deja ibitigiri by'abasohoka mu myaka 10 iheze birerekana yuko abakobwa turacari bakenya imisi yose ça tourne autour de 8%. Novuga ce qui est regrettable ntibiduga uvuga ati uyu mwaka harabaye 15% 20% vyamari bikenya ivyo rero bizodufasha kuraba mu myaka izoza ivyo vyabaye twe tutaraza mu gihe mbwa twatanguye kuvuga kuko si twebwe twenyine n'andi ma organisation arabaho qui parle ivyo twebwe tuvuga nibaze ko tuzoshobora bivanye n'amadoni dufise ubu tuzoshobora kuvuga tuti turabe tuvuge tuti iki gihe byari 18% kwijana ubu tugeze kuri binga nitwasanga bitaduga nico twahamagariwe no munsi nibaze ko tuzoca duhindura stratégie de sensibilisation ubu twari dusanzwe nyine tugiye sensibilisation tukabivuga tukekana les femmes ingénieurs bamaze gushika ku rundi rwego nibaza ntibizoba byabaye byo tuzoca turondera peut-être indi stratégie assez forte kugira turabe ko botera baje imbere
yego Ego Jean Arsene waragiye muri iki gisata nyene c'ubuhinga nta nkeka uguma ushaka kumenya byinshi muri kino gisata mbega ugereranije ukaraba hoba hariho nk'intambamyi ubona zoba zigeramiye cane abigeme canke abakenyezi bari muri ico gisata ugerageje kuraba ego intambanyi ntizibura kubera uravye umuntu abaye ikibano ingene bavyakira urumva se ni ibintu ni ubuhinga bwo sinavuga ko ari ubukorikori urumva ni utuntu umuntu agenda arakora ari igihe usanga inyambaro Taba tubwire ubukorikori ntitugeze je sinabitahuye n'ubuhinga navuga ko ari nk'ibintu umuntu akora nyene akoresheje voilà akiyaranja utugenegene iki urumva rero bivanye no mu kibano ingene umuntu umwigema bafashwe inyambaro urumva hari n'inyambaro yagiye bisaba ko ihinduka tusa rero ugaca usanga biriko birazibira wa mwigeme gukora bwa buhinga Clemence nkawe we ati nyambarira ashobora guhinduka nkawe urumva ko kwambara ipantaro ukagenda ukaduza inzu ikiraro ukagikora bon ngerageje kuvuga gato kuri horizon yanje ndi mu Pentecote kandi novuga twebwe ntivyemewe yuko twambara amapantaro ariko muri igihe dushitse dans la vie professionnelle hari ibintu ukora professionnellement nyene ntubikoze kubera ntiwambaye iyo pantaro kubera ngo ushatse kugarariza ya eglise yawe ariko ni kubera bibaye ngombwa par exemple nimba ari uwo bagwaye amaguru mu buzima busanzwe bashobora kumubwira kwa muganga yambara ipantaro nibaza ko ngaho atakibazo gisura kubamo rero kuyambara ari gikorwa ndiko ndakora kijanye navyo nibaza ko atakibazo turashishikara na kino kiyago kumbure Jeannette mwebwe mumaze imyaka ingana gute muri kano kazi kubuhinga canke kubufundi nkuko abandi babivuga yego je maze imyaka 3 nahejeje muri 2018 mu 2018 Yego muri iyo myaka 3 nta nkeka hariho byinshi mwabonye ku rubuga hariho experience mufise mbega intambamyi mubona umukenyezi umwigeme ashobora kugira z'umwihariko mu kurangura kano kazi ingorane mbere umuhungu canke umugabo atagira mubona ko ari z'umwihariko ku mukenyezi w'inzaye kumva yuko umuhungu ari umu engineer ni bisanzwe ahubwo mugabo kumva ko umukobwa ari umu engineer imisi yose si bisanzwe imbere y'abakoresha n'abo mukorana rero iyo uri umu engineer umukobwa ingorane ugira nuko batakwemera cyane gose gushika aho werekana yuko uri umu engineer w'ukuri ibyo wize nibyo hari ibyo twiga mugabo hariho na experience y'akazi ukerekana dynamisme yawe ukerekana personnalité yawe hariho utuntu nyene ama sacrifice ugira kugira ngo ushobore kuba accepté dans le milieu du travail ego donc mu ntambamyi mugira kubemeza ko mushoboye bwirizwa hari kuko urumva twebwe aba engineer novuga la chance ihari nuko icukoze kiraboneka hejuru utaziraboneka ziragaragara rero iyo umaze kwerekana undi nimba ari umukolege wawe ni ikintu camunaniye wewe uramufashije canke uragikoze acaiza akavuga ati wa muntu nawe urankengera ko iyo bari umukobwa arabishobora nawe kubikora nimba wagiye ukarara nko ku kintu nko kuri taho ukararayo cyangwa ukagira iki bakabona yuko twa tuntu tw'abakobwa duto wowe ntatwushira ko nuvuga agaciro nimba uvuga ati ni inzara zawe ni iki hariho ibintu uheba quand même ukavuga mugabo atari kugira ngo ube umuhungu hariho tudetaye duto kugira ushobore gukora yego kugira ureke guta umwanya mu bidategerejwe ko bitera umwanya ariko ukavuga uti jewe akazi ndagaha umwanya usabwa hanyuma ugaheza ugakora akazi gasa neza ugatanga amahezuru tameza ico nico kintu novuga kiguha ikibanza aho gukora si ibyo uje gusaba nibyo werekana yego ndakumvirije neza birasaba rero guheba utuntu tumwe ukitanga kugira ushobore gukora neza ko kazi yego mugabo ibyo nibaza si ntubwizwa ko ingenieur nibaza une fille hariho sacrifice agira kugira ngo muri monde ahantu habakora abagabo benshi bashobore kumwemera kuko urumva uranavuga tu attires l'attention y'abantu kugira bakumvirize d'abord kuko ugiye yuko
ukavuga ati non je suis ndi umugore cyangwa ndi umuki donc mutegerezwa kunyumviriza aho ntibazokumviriza wewe ni wewe ushiraho igituma bakumviriza n'igituma bashobora kukwemera mu kazi nabo. ukiraho nyine birashika mu guhiganwa muko murondera amasoko mukaba muri kumwe n'abagabo kandi mukabarusha. Bon very good kiretse yuko atabakobwa benshi bafise ama entreprise mugabo biriko biraza ahubwo aho abantu baha amasoko abagore cyane gose kuko jewe niyumvira abagabo nivyo bambabarire bobo barabimenyereye bamazemo igihe kinini cyane gose rero uyu mugore atanguye kwiteza imbere nibaza niho bakigira ama entreprise abayafise si benshi cyane gose rero atanga un travail mu gihe gito cyane mugabo nk'umugabo usanga afise nk'amasoko nka 10 urumva rero kugira ngo azogugwa nibyo barabitanga ku mwanya mugabo nibaza iyo nahari umugore hariho akandi kunguko bitavuga yuko umugore ategeze gukora ata mugabo ariko twese tubwirizwa gukorera hamwe kugira ngo tugire igikorwa ciza ariko n'abagore ubu baronka amasoko nk'uko abagabo bayaronka. Yego Jeanne Clemence wowe urumva ko higanwa ku rugero rumwe n'abandi bagabo baba engineer kubijanye n'amasoko? Apana murakoze si ku rugero rumwe gusa ndashobora no kubasonza byoroshe cyane. Uriyumva umwe gushobora kubasonza? Ego cyane. Ego kuko kubisanzwe ubundi umugore cyangwa umupfasoni umukenyezi asanzwe azwi nk'umuntu azi gutunganya ibintu ivyo no mu ngo nibaza ko ariko biri rero kumva yuko hagiyemwe ya personality yuko ndumukobwa hakaca hajamwe n'ivyo vyuko navyize ndashobora gutanga igikorwa ciza cyane gose nimba ari kubijanye na design donc intérieur y'ahantu antuka ndashobora kuba mfise gucane par rapport y'umuhungu cyane y'umugabo niyo mpamvu rero bishobora kugenda neza cyane. Jean Arsene akabazo gakwa kumera kwa kundi wewe uri nk'umuntu w'umugabo urumva yuko wohereza ikiraka cyangwa ugahereza isoko umuntu w'umukenyezi ngo akubakire igorofa yawe ako nakarorero? Murakoze cyane bo byose bivana na capacité cyane na competence umuntu aba afise nkuko nari nabivuze amaboko umutwe n'umwe amaboko namwe si rero wamwigeme cyangwa wa mufasoni afise competence cyangwa umutwe wiwe cyangwa experience kuko akazi gasaba byinshi ibyo byose umuntu abiravye agashobora kurusha wa muhungu cyangwa wa mugabo nta kibuza akazi aragatwara. Ego Jeannette mwebwe muratubwiye ko muhora mutsindira amasoko atandukanye mbe none nta gihe abagabo bahiga imanga kubaha ayo masoko kandi mubona ko mwabishoboye kandi mugabo basanze ari umukenyezi yatsindiye isoko bakabanza bagahiga imanga? Jewe personnellement singira ivyo by'amasoko nzi ababigira. Ego amakuru abashikira kuko murafise nishira hamwe rya ego donc jewe nta ukubavuga le monde professionnel iyo ugeze kuri marché ibi by'abagabo n'abagore birahera ahubwo ntaja kugushavurira ngo waronse isoko kubera umukobwa ahubwo nibaza yuko yoshavura nkuko ari umugabo yoba yayironse nawe atari we yayironse mugabo nta ushavura ngo yaronse umugore yagize iki kuko nimba baguhaye iyo marché nuko hari ico wamurushije muri offre yawe ivyo nibisanzwe nta ibyo nibaza ko bitaba nk'umuntu ashavuye kubera ngo isoko yaronse umugore nuko uwatanze isoko yabonye yuko ibyo umuntu yamuhaye arivyo yarondera. Ego tuko tumera nk'abasozera mbega Jeannette nk'umuntu ariko aradukurikira ako ariyumvira ati mbega Jeannette numuhinga mu biki mu kubaka iki neza na neza ivyo mwanonosoye cyane ni nk'ivyaye? Jewe nize génie civil no kuvuga haba harimo ibyo kubaka amazi kubaka inzu amazi ni na géotechnique ibi by'amasi jewe rero nagiye guhereza mu nyuma muri géotechnique hanyuma mu nyuma ndagira akamaster gatonya muri changement climatique nibyo novuga hanyuma sinikorera ku giti canje mu buzima bwa mesi yose nibyo ndarongoye bakenyezi mbwa hariho n'ibindi nkora mu byo bya promotion des matériaux de construction écologique dans les régions des Grands Lacs guide contrôle la qualité des produits nkaraba yuko
ibikoresho la matière première bakoresha Bakoresha. ari de bonne qualité inakwiye ego nibyo jewe nkora uno munsi. Jeannette umuntu abumvirije arabona yuko mujejwe ibintu bitandukanye muri iki gisata c'ubuhinga mbega nyene murajaho mugatanga amategeko mukabwira abantu b'abagabo ati bujyanye hani watumbereje neza uyu muringoti w'amazi bari guca ngaha anye canke ibi bikoresho wakoresheje sivyo akakumvira nk'umuntu w'umukenyezi akumva yuko ufise ijambo mu maso yiwe. Ego kijya kintu kera batwigishije abavyeyi yuko umuntu abwirizwa kugira ubuntu bijya nivyo kugira umuntu akumvirize waba umukobwa cyangwa waba umuhungu biravana n'ukuntu umubwiye ni wamugira umukolege wawe umuntu mukorana azokumviriza mugabo ni wagenda ukamwereka yuko uri umushefu uri gutanga amategeko nibyo azobyumva mugabo nibaza ko utahara azokora bibi rero hariho ubwo buntu hariho iyo uko twiga gukomunika n'abantu kuyagisha abantu biheza bigatuma twegerana nabo hanyuma tugakorana neza nta muntu areka kukumviriza ngo uri umugore kiretse iyo ugiye haraho bishoboka hariho bishoboka ugasanga nyine n'abagabo babagayana par exemple usanga rero n'amataye rimwe rimwe nayo cyangwa eta yawe ibyo nibisanzwe mugabo généralement muri profession uramubwira umuntu bivanye n'ibyo muri ko murakorana ukamubwira nk'umukolege ntumubwire nk'umushefu cyane gose muraheza mugakorana neza n'ahandi h'amategeko barayakira. Ego tuko tumera nk'abasozera kino kiyago mbega nk'icifuzo mushaka gushikako imigambi yanyu yakazoza ni nk'iyahe Jean Arsene duhereye kuri mwebwe. Ego murakoze cyane. Ego hanyuma nk'uko babivuze kubisanzwe ingenieur intervena mu bisata nka byose kuko mu buzima bwa turero bose amamashine dukoresha amatara dukoresha energie inyubako dukoreramo byinshi rero ngomba kubandanyiriza ibintu byanje mu gukora mu mashine urabona mu Burundi ibintu byo gukoresha mu mashine ntibigwiriye fatiye nk'akarore nko kurima turacarimisha isuka aroke hanze bageze ku rundi rwego barakoresha amadrone mu kuvomera iki rero nanje nivyo ngomba ko henta mu kariyeri yanje gutyo mfasha igihugu. Urumva ko uzokorana n'abakenyezi n'abigeme muri ico gisata neza cyane babishoboye mugabo. Jeanne Clemence nawe ku bwawe ihangira ushaka kuzoshika ko muri kazoza ufatiye kuri kino gisata wigamwo ni yahe? Murakoze cyane jewe shaka kubandaniriza muri bayita architecture et urbanisme canke aménagement et urbanisme nibijanye n'itunganywa ry'ibisagara niryo shaka kubandanirizamwo kubera ko ndifuza cyane kubona dufise novuga inyubako nziza ndifuza kubona dufise igisagara gisukuye gisa neza kandi gifise novuga inyubako ziri approprié nyene ko bisagara no urumva bimwe vya nyakatsi ivyo twarabihevye kuva kera ariko nyene tunakore n'inyubako turi nyuma y'abandi kubijanye n'intuze kubijanye n'ivyo bintu nyene bijanye n'ubuhinga rero niyo mpamvu nshaka kubandaniriza muri ivyo. Ego Jeannette mwebwe nkishira hamwe ry'abakenyezi banonosoye bijanye n'ubuhinga mbega uruhara rwanyu mu guhingoga abandi bigeme batonya banyu niyoba n'ugwahe ugo ruhara? Uruhara rwa mbere nuvuga n'urwa umugore wese yashoboye kuba ingenieur ico tuzi ariko arabivuga fait urona n'intebe twicaye ko naka kantu aka c'est du génie umuntu yagakoze n'ubuhinga rero urumva ibintu byose tubayemo n'ubuhinga byose babwirizwa ko haba kugira ngo batunganye ubuzima bw'abantu neza abantu babeho neza rero twebwe ico twifuza nuko twebwe twubaka akarorero keza d'abord tukaba des femmes qui innovent babona bo contribuer beaucoup plus banacontribuer muri development y'igihugu nkuko bivuze turacari inyuma mu bintu by'inyubako ama infrastructure ni igihugu kiriko kiriteza imbere turifuza rero kubona abagore bari ku rundi rwego niho bamwe batonya bacu hako naje no kubivuga bazobona ivyo twakoze bagaheza bakadukurikira nuko twiyumvire ko twoza turatanga information mugabo mu gihe tutarahashika ntaco turagenda kubasanga aho bari tukabaha information kuko urabona bose ntibafise ama television ntibabona ibikorwa ahariho hose rero
dushaka gutera intege cyane rwose abagore. Ego turasozereye kino kiyago Jansene kumbura afite ubutumwa ushaka gushikiriza kugira kino gisata c'ubuhinga abigeme bahora bisuzugura ko bo batabishobora akamushobora kubahereza eka mbere kumbure na leta canke abigisha abavyeyi mu guha ingoga abana bigeme guhurumbira igisata c'ubuhinga akamo kawe nakaye. Ego murakoze cyane hanyuma tugiye kubiraba dufatiye ku biharuro tuza gusanga abigeme basa nk'abari benshi ku bagabo dufatiye ku biharuro. Rero umuntu aca yibaza none ko tubona ubuhinga l'ingénieur intervene mu bintu byose kubera iki none abo bigeme batunza donc ari benshi donc bazofasha muri byinshi kandi barafise hariho des exemples bariho barabona ko bariko barabishobora biroroshe barabona ko hari ababishobora bikagenda neza. Je nibaza ko boza ahubwo nibaze ari benshi duteze imbere igihugu kuko baje ari benshi tuzokora byinshi gutyo igihugu gitera imbere. Murakoze cyane. Jean Clémence jewe nanje ico no bivuga ko nanje nuko guhimiriza bigeme bagenzanje natwe naco tubaye tumeze neza kandi naho bo babibaze yuko ari ibintu bigoye bisaba ibintu by'amafiziki byinshi turabishobora upfa gusa gukurikirana ukamenya kuri sase gushiramo inguvu byoshoboka nyinshi pa raporo y'abahungu canke y'abagabo ariko ni ibintu bishoboka cyane. Hama ico twubwira abavyeyi nuko bo hagarika kuza baragerageza novuga kuja mu mitwe y'abana babo babareke bakurikira ico bashaka kuko urashobora gusanga umwana akiri muto w'umukobwa mu ugasanga akunda cyane ibintu byo gusambura amaradiyo ibintu byo kubaka bimwe nyene umenga ni by'abahungu babareke hama babahe nayo mahirwe yo kuba boza kudusanga mu gifundi. Murakoze cyane Jeannette nawe urashaka kugira ubutumwa ushikirije kumbure n'ikindi ciyumviro wumva wogenda utaniganywe ijambo wumva ushaka gushikiriza. Yego murakoze cyane nkuko abagenzi banje bose babivuze umutwe ntutoranya musizi ko mu gifaransa bavuga ngo le cerveau n'est pas sélectif. Urumva nimba abagabo bashobora kwiga ibiharuro n'ibi physique n'abakobwa bashobora kuko kwishure muri secondaire nibo bana bari imbere cyane gose. Hariho n'icigwa c'abanyamerika cerekana yuko abakobwa bari beaucoup plus forte en mathématiques que les hommes. Rero nkuko bahejeje kwivuga cyane cyane abavyeyi niba bareka abana baje kwiga vraiment ico bashaka. Nta mwana azotera imbere agiye kwiga ico umuvyeyi ashaka ariko azotera imbere mu gihe azoza aronke n'akazi mu gihe agiye kwiga ico ashaka. Nkaca nanje mvuga n'abantu bohuyanta abana umwana niba mwohuyante muco yasavye nimba afise ayo manota n'ivyo baheze bavuge n'ibintu bihari ama opportunité ahari iyo wize iki canke kiriya. Nkaca ntera intege cyane gose abakobwa b'aba-ingénieur n'abagore b'aba-ingénieur batonya bacu bariko baraturaba tugire rero ico tubahaye gituma badukurikira. Ego murakoze cyane mwese mwakurikiye kino kiganiro. Reka nshimire abatumire twari kumwe hano muri studio. Ndashimiye Jean Arsène Ingabire umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi mu gisata c'ubuhinga mwakoze kwitaba buno butumire. Murakoze cyane ndabashimiye. Ego dushimire kandi Jeanne Clémence Irumva nawe uri umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi mu gisata c'ubuhinga mwakoze kwitaba isanganiro. Namwe mwakoze cyane kudutumira. Ego ubundi dushimiye ni Jeannette Kaneza murongoye ishirahamwe ry'abakenyezi bize ibijanye n'ubuhinga mwakoze Jeannette kutwitaba. Mwakoze namwe kudutumira. Ego abandi dushimiye ni mwebwe mwakurikiye kino kiyago turabashimiye naho ubutaha mu kindi kiganiro murakoze.